rero twariyumviriye sinema turavuga ati reka iyi sinema kubera tuvuga ikirundi hanyuma bene wacu abanyarwanda nabo bakaba bavuga ikinyarwanda tuvyumva kumwe ndiyumvira ndavuga ati reka njabuke mu Rwanda numve ni gute nka ABEL nogira ico nterereye mu bijanye n'imibereho myiza canke kubana neza hagati y'abantu n'abanyarwanda. Ndagenda mu Rwanda ndarondera abakinyi bo mu Rwanda kandi bambera abana beza, abona agiye kurondera bose baremeye, nubwo mutabona nga muri sinema muzosangamwo ibihangange bikomeye ba ASSIA MUTONI. Ndanamushimira kuko ndiko ndamurondera yari yimirije kugira mariage muri Amerika, arambwira ibanga, arambwira ati burya jewe nubwo mbona ngaha ndi nkumi ubu kumigira ndabuseze burabukanyarutsa kugira ngo ngende ndagukoreye umuti. Jenny yitwa CEO wa G-Face Production. Ndi CEO. Jenny CEO wa G-Face Production. Kandi saga mu makani jewe kuva niga mu wa mbere ijya jeba banyigije ko yitwa che, nta munsi numwe nigeze numva yitwa ngo se, ariko mecha numva ngo CEO. Ni CEO wa G-Face Production. Nubahiriza mwarimu yanyigishe kuva mu wa mbere anyigisha ijya ko yitwa che, ijya yinda avuga ko yitwa I ni yinda nyigisha ko yitwa O. Ivyo vya CEO y'ivyani murakoze Imana yaheza kidogo. Amashi menshi cyane kuri mwana. Uyu mwana akora neza cyane. Sawa. Umeze neza. Nindi Mike ndufashe. Uzongora cyane. Mike yindi. Na Mike yindi kari? Okay, nta kibazo. Okay. Uyu mwana wanje bukazi yingira neza isaha. Ni bonda shima Imana. Umunyeshuri. Ego ndiga. Uriga? Sinajya kugira ubwoko butatu bw'inzoka bwo mu nda. Ubwoko butatu bw'inzoka bwo mu nda. Ego. Ariko vyurakayana. None wongera gusa nyumene. Reka nkurokeko. Ego. Scarisi. Tenia. Incagwazi. Isatu. Byo mu nda. Ikirira habiri. Uri senya. Hello, murabesi neza. Tunakumbuka masingosi. Asante. Uravuze hari umuntu imbere bashaka kuvugira no bumva ijwi ryawe.
Iwe mimi. Ariko we nanje ndi barakuze. Mutiriwe nimoza ngaha. Ariko ubu nukuramukanya nyaragira ko shikiriza ibintu ashatse kugira ngo aje mwiri. Ngira amahoro. Asanzwe akina ko nuko mite aze agereka mu gato tuce turaba filme gato sivyo nawe sundi nabikora neza cyane ndamuvuge cyane yivuge ntiramuvuga arashobora kuzana kubera ari yizi urazi gituma ndikunda bigira umengo si hari ntazi ko yitwa YASONI ihuriro TV mwubaho cyane. Bonsoir. Bonsoir. Murakoze neza. Gusa murababarira nimesahau sentire nyumbani. So nacho gatoya ndi mu bitaro mama wanje mutoya yibarutse. Sasa afise ikibazo. Afise puissance ikomeye cyane mu mubiri wiwe. Kenshi agiye kwibaruka agiye mu bitaro kunya yageze amezi 9. Sasa baba mutafite umbye ati pusa madani arapusa agapusa akana kavari yabifiteni muhone rest in peace. Sasa ico kibazo arabifite cyane Imana yafurije kandi kwa kabiri yarasamita hanyuma bitaro kandi uvuga bite urabisukeni mama kugiye gute mane nishimye nishahajya rero pusa kandi hanyuma kupusa agapusa madame kuwa makini agapusa muri pusa. Sasa iki systeme nyene iki pusa fi afise kugira ngo tubagore tuna ni tipo kiwa basi akano karapfuye. Sasa ubona tatu rero umuntu uzavuga to ya nijoro ngaha ya telefone aribitri no mugati gati icaye imbere umugati nawe imbere ya mama mdogo umari bitri mama mdogo uko tayari ngo niko tayari Dawiti nako tayari ngo niko tayari. Okay. Umugati ari imbere. Umugati imbere ya mama. Na mama alipita yaje sito. Asomba ni bitre ngoja ndiredi. Ukisikia free uchukira gazi ya refu. Sasa mama mdogo naye akakuwa tayari. Akaika stand by. Umugati mama uredi ngoja ndiredi. Uredi tendiri kumfilita. Nukiko ukapusha kisha unataka gardia kwa mbele. Sasa mama mdogo naye hakuna shida. Hali kupusha yeye. Tukitaka ngoja direct okay twende sasa. Agapusha. Sasa mama mdogo kaka unaona sasa mugati yashaga sama. Utuwe doktere Mungu mkubwa. Sasa unja mugati yashibaza ngo ari mu bibuga cy'umupira. Yacaga tweka n'umukere ko pa. Listen please. Hello. Kwa jina za mrejesho cyane. ABEL, félicitations, naona unapendeza. Uni petit frère. Mnacheka. Uyu mutipe byashoma imyaki. Ngoji namruta amezi 9. Niko kuna frère wake. Sasa nashaka ndamwe mkaribishe pitia yangu moya. Umunda cyane twabarizo. Barizo ngari kidogo. Amashi menshi cyane kuri mwana. Ameyomba. Uyu mwana akora neza cyane. Sawa. Umeze neza. Nindi Mike dufashe. Uzogora cyane. Mike yindi. Na Mike yindi ari. Okay, nta kibazo. Okay. Uyu mwana wanje bukazi yingira neza ni sawa. Ni bonda shima Imana. Umunyeshuri. Yego ndiga. Uriga. Sasa yosha kugira ubwoko butatu bw'inzoka bwo mu nda. Ubwoko butatu bw'inzoka zo mu nda. Ego. Ariko byurakayana. None wongera gusa nyumbi. Reka ngurokeko. Ego. Skalisi. Tenia. Incakwazi. Isatu. Zomunda. Ikirira habiri. Kuri seri. Hello, muranesneza. Murakoze cyane, murakoze cyane. Nafurahi sana. Mama yake sina corona. Niko mbali. Mr. Dani, wazee wa kazi wale. Asante sana, nashukuru sana.
ababize neza kweli ariko tubakomera amashyi sivyo amashyi murakoze cyane mu kanya gato we baregera ngaha abinga bw'ivyuma kugira ngo tutsora abafilme kubera umwanya uriko uragenda hata umwanya n'ikindi kintu umwanya no kubanya ariko tugenda dushimira bose bagiye batandukanye ndabona Pajo Patrick tumukomere amashyi muze mukoze asante harabona agiye mbona aba-MC nyene bakiri bato nabo nyene bashaka gushika kure bagenzi banje MC Gundos ari witwa MC de la Neige hari witwa Star Boy abo bose tubakomera amashyi ariko mwe muregera ngaha tuce tugera gute yavuze ngo abo muri RTNB baramukanye hari umutama nemera hajya umushefu afise ibyagiro cyane muri RTNB yaserutse n'abaramutse yama adufasha agafasha abantu benshi bo muri baja bitura RTNB nuramutama afise icajejwe service zikomeye cyane muri RTNB wakoze kuza unatubwirire diregiteri ko twashimye cyane ku bwitange yatweretse hama hariho uwundi muntu w'umwubaho ari nga n'umutama ni umunyamabanga ntayegayezwa muri komine ya Mukaza ntayegayezwa wihenze ukamunyeganyeza riva muregeranye uwo n'umunyamabanga ntayegayezwa muri komine ya Mukaza bivuze ngo nagasazi kaje ko kureko ngo ntunyeganyeze kuko ntayegayezwa ramutsa abantu nawe bitaho amahoro y'Imana si byiza ko twotegura igikorwa nk'iki tutamenyesheje inzego zitwara ngaha kugira ngo bamenye yuko bifise igikorwa twateguye hariho ubundi muntu yari yantelefone arambwira ko aza sinzi ko yaje cyangwa ataraza muri ministere ya Culture bari bantelefone barambwira ko bazohashika sinzi ko baje niba baje bo bitubwira bataraza naho ubungira baraza kuza ntaco okay hama rero kuno munsi itariki 30 z'ukwezi kwa 11 2022 twaramutse dushira ku mugaragaro ireresi benshi bazi bamaze imisi babona ama publicité ireresi twise ngo East African Love ni kuvuga ngo ako kantu n'uwize make arakazi kuko love ahahuze abantu bari muri love ni kuvuga ko n'utari bumenye filimi yariyo yamaze kumva ati ngira bavuze je bumvise love kandi akantu abantu bose bakunda ariko rero twebwe ntitwavuze East African Love tuvuge ngo East African gukundana bijya by'abahungu n'abakobwa twashatse kuvuga East African gukundana mu buryo bw'imibereho tubumwe nimba twarahuriye muri East Africa tubumwe dufashanye twige ico duteza imbere twese nk'abanya East Africa rero twariyumviriye sinema turavuga ati reka iyi sinema kubera tuvuga ikirundi hanyuma bene wacu abanyarwanda nabo bakaba bavuga ikinyarwanda tuvyumva kumwe ndiyumvira ndavuga ati reka njabuke mu Rwanda numve ni gute nka ABEL nogira ico nterereye mu bijanye n'imibereho myiza canke kubana neza hagati y'abantu n'abanyarwanda ndagenda mu Rwanda ndarondera abakinyi bo mu Rwanda kandi bambera abana beza abona agiye kurondera bose baremeye nubwo mutabona nga muri sinema muzosangamo ibihangange bikomeye ba ASSIA MUTONI ndanamushimira kuko ndiko ndamurondera yari yimirije kugira mariage muri Amerika arambwira ibanga arambwira ati burya jewe nubwo mbona ngaha ndi nkumi ubu kumingira ndabuseze burabukanyarutsa kugira ngo ngende ndagukoreye umuti avuga turakoze cyandanyarutse ndagenda turakina sinema dufata neza aratwakiye ahejeje nk'imisi 3 yaciye agenda arajabuka ariko yarayumvira avuga ati je maze kujana iciyumvira mu Rwanda akavuga ati nifuza gukora sinema
iri korabo y'abantu n'abanyarwanda abanyarwanda bose bavyakiriye neza baravuga ati natwebwe twari tuvyifuza ahubwo twe twarabuze inzira kubw'ivyo unakoma unatera kamo wese yaca ntabura twarashoboye gushiramwo abakinyi nkaba wita tukoti mutama mukunda kubona afise imvi nawe ndamurondeye yarambariye ati iki cyumviro nenda gifise kuva kera ariko narabuze ni gute no gishira mu ngiro none ko turose umurundi azana icyumviro incanza tugikore ndashiramwo abakinyi ba kera bazwi nka ba Didier Kamanzi bose barakinamwo ariko ntivyakunze ko baza ngaha abo bose bari mu Rwanda kandi suko badakunda ibikorwa vyacu suko batari bishimiye kuza ahubwo gusa mu Rwanda novuga ati bahiriwe bahishije bari mu kazi keshi no kugira yuko ishira hamwe Canal Plus byabahaye ibiraka bamaze nk'amezi bakina kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere baguma bakina bobo bamaze kuronka dusenga Imana natwe Canal Plus ntizidandaza amamega gusa tugura natwe tuzanira amahera abakinyi ba sinema dukine baducishe no mu mashini yabo kuko aho hakurya mu Rwanda turabana ariko bo bafise akazi birirwa barakina bambwiye bose bona rondera yica mwereka karandiriye afise ati mfise gukina amezi angahe yose ndiko ndakina ntasibye ryari nzoba nda nico cyatumye bataza uyu rurangura ari ngaha yashoboye guseruka abamuzi nigeze kuja gukina mu Rwanda mu mwaka uheze murabona abagabo babiri bamfashe b'abasirikare hari ukina yitwa Kiramani akina n'umusirikare n'uyu nyene yitwa Rubangura abakunda gukina bambaye impuzu za gisirikare ariko n'abasivile s'abasirikare cyangwa babo bugambere naye najugumira ngira n'abagenerale n'abakoloneli ariko sangana abasivile gusa ni style bakinamo kandi bakabishobora rero wakoze kuza guseruka nga hamikiri ndamushimira kuko ari mu bantu bamfashije mu Rwanda kuronka umuntu wese ntashoboye gushikira uwo cyamufasha no kurondera ibibanza byose dukiniramwo uyu ndamwikoze ko yaca bifasha kubw'ivyo rero mu kanya uraza gutwereka sinema kuko ngo hajya ngo inkuru mbarirano yitwa niyo wiboneye je ndashobora kuvuga ngo twarakoze sinema nziza nkavuga byinshi ariko ugasanga mwe mwayiraba mugasanga no ngira mvuga ikintu kihe hari ibintu nkunda kumva cyangwa ngo umuntu ugasanga no burobe no bantu si uburobe kandi abantu bakunda uburobe burya na je nibaza ati ahantu kubitirwa ngaha ariko usanga ari umuntu buri munsi akarobe atagasiba nawe gacira kuvuga ngo zo bari ngora rero ndashimiye abantu bose twafashanije ino sinema hariho ibindi nza kubavuga kuri bamundi mwanya uri imbere ndashimiye Juste maze kwiyumvira gukina sinema yo mu Rwanda jiciyumvira nje nakizanye no kurondera abakinyi bose nje nabizanye no kwiyumvira systeme twokora muri yo sinema ariko ca ndamuhamagara ndamwegera twicara ndamubwira ati ndashaka dukore sinema yo mu Rwanda ivuga ku bijyanye n'ibi dufashanye tubitegure umuhungu arankundira turaja hamwe turandika sinema ari kumwe n'uyu Ornera baragenda bakirirwa nk'ahantu bakirirwa barayandika barayitunganya sinema iba nziza igira iswari nziza ku buryo nimuyiraba namwebwe muzovuga ati aba bana barashoboye ndashimiye uyu mwana yitwa Monia yashoboye kumfasha akina neza hariho n'abazogira agahinda bavuga ati kubera kikajya kana k'inzobe kweri bagahondaguye nk'ubu ariko ni sinema abasore ntuzogire ngo twarahohoteye umwami yanyu hama ndashimiye Dani dusanzwe dukorana tumaranye igihe dukorana neza mu bisanzwe uri kumwe n'umuntu mukamarana umwaka n'ibiri burya n'ibyo gushima kuko hari igihe bitagenda neza ndashimiye Lionel nawe warakoze kubwitange wagize kugira dukore ino sinema hama muri aka kanya nayo dose k'ijambo cengira ko nakira abantu bashoboye kutwitaba ngaha hari habo Machadi atakiriye
ndashimiye abantu bashoboye kutwereka yuko turi umuntu umwe dufise urunani muri sinema. Ndashimiye umukambwe Mugisha Mutama Mugisha, ndakwise Mutama kubera uri Mutama mu bikorwa vya sinema. Jewe sinema ya Mugisha nayiravye ndi umupeti nkaraba nkavuga ati uyu n'umurundi canke no muri Nigeria. Nyuma maze gukura nciye ubwenge sanga no ngahi wacu, rero je bamfashe tuguha amashi Mutama. wakoze kuza ngaha, akaba yaje anaserukiye n'ishiramwe byitwa Manak. Mu minsi iri imbere mushaka kuzumva ibikorwa byaryo, nibaza yuko sinzi akanya kabonetse araza kubidushikiriza. Ndashimiye Mutama Ciza Joseph, ni Mutama mwubaha cyane, ahagarariye nuvuga ishiramwe rikina amasinema, ni ishiramwe ndabivuga ku groupe rikina amasinema GFS. Hama kandi Mutama ntuzogire ngo narakwivye, kuko ishiramwe giwe ari vuze nanjye nkavuga bumengo namwivye, mengo namuteye copy kubera yitwa GFS nanje nkitwa G5. Ivyo bintu mvuga gusa nubwo nogira copy Mutama ni byiza nyene, uko ngenda munsi yawe ndakubaha, nagumye munsi birenge byawe ati Mutama yagize GFS nanjye wagira G5 sinofatisha kuko harimo kaje. Wakoze cyane nawe, turagushimira ku bikorwa mwagiye mukorera ugwaruka mwerekana gitangi hajya mu gitugu kirakura n'igisumbi zose. Jewe ndi umuntu gereza kubaha abantu bantanguriye, nubwo nanjye nageze igenda akora, ariko nagenda abira ku bikorwa byanyu. Turashimiye Happy River n'umuntu yatumye ninjira muri sinema. Je niwe yandavye yahora nkorera indirimbo, nkorera ama video. Hama Happy River aravuga ati ndavye ndabura afise impano yo gukina, kandi urusura rwawe urusura ntirukunda kuboneka muri sinema. Yarambwiye ati iki gisura umengo cotoka. Bariye cyane apima umunsi mwinshi imbere ya kamera, babona fresheri ngo zirarenze. Ndavuga ati rero ndabandanije. Yenda gushimira ukuntu tumaranye igihe dukorana neza, nta munsi n'umwe turagirana ingorane. Ushima unashima n'iyi sinema yakozwe n'abaproducteurs batatu. Uwa mbere ni wo mu Rwanda, ndamushimira, yitwa Bunduki Studio mutaba mu mikoro, yitwa Bunduki Studio. Hama uwa kabiri yayikoze bamwita Kubedrama, nawe yarashizemo ukuboko kwiwe. Hanyuma umukambwe Happy River caraza akora ico bita gukosora, acazana buhinga guheraheza igikorwa. Mutama Happy River niwe yaciye aza gukosora byose, aravuga ati filime ubu ndashizeko akora. Kandi wavuze akora nubwo none araba sinokwibandaza no kuraba, ubu ndamwemera cyane, ndamubaha. Mpava ntiba kubera kuvuga mwese, uwo ntaza kuvuga vraiment ambabarire, reka ngende cagagura. Ndashimiye producteur nkunda cyane Berger, yankoreye filime My Family yakunzwe cyane, bakunda muri TNB, niwe yayikoze. Wakoze kuzanga kandi nawe we waragize uruhande, niwe yakamiye ama image yose yo mu Burundi. Izindi twazikoreye mu Rwanda niyo mu Bunduki mugayo, ibindi ni Berger yabikoze ngaha. Nawe ndagushimiye cyane. Ndashimiye Amede n'umuntu nawe nyene umubonye umengo n'umusore, ariko je nakuze ndamona muri sinema. Mbega we ntusaza musaza jena nibuka ndaba amasino yo mu Burundi ku makuru yo mutipe arimo ntaraniyumvira gukina sinema. Mu nyuma rero nanjye ndabyinjiramo turakinana, kandi ndagushima ko Imana yakwibutse ukaba ubu biriko bigenda neza. Ndizera yuko ibitagenda neza ubwa mu myaka iheze ubu siko biri, n'ifaranga wararose agakoro. Ndigushima Imana. Ndashimiye nyakubahwa Amisi ahagarariye ihuriro, niyo YouTube channel ya mbere ngaha mu Burundi ifise abantu benshi kurikiranwa cyane, abantu barenga 270. Niwe n'umusaza, niwe wa mbere. Ndagushimiye ko witanze ukaza ngaha muri kino kibanza, nawe wakoze. Ndashimiye mama Dodo kukibiba
bakinyikinana mwakoze kuza ngaha kudushigikira. Ndashimiye Johakimu yavuye Ingozi mu ntara ya Ngozi aje kugira ifatanye natwe, urukundo nirwo ruzotuma tugera handi hantu. Yafashe umwanya wiwe ari havorokano, yafashe umwanya wiwe ari havorokano araza kugira aje kudushigikira avuye Ingozi. Mu by'ukuri ndagushimiye cyane. Na Sandrine nawe nyine afise groupe ikina amasinema mbe yitwa Wise yitwa Wise, afise Wise ikina amasinema nawe ndagushimiye. Ndabashimiye mwese abashoboye kuza ngaha, ndabavuze mwese musanga dutevye. Ndashimiye abanyamakuru mwese mwaje ngaha, ndashimiye muri TNB baje kudushigikira, aya ma TV online yose atandukanye, aba promoter nka Hikirove promoter, umuntu yama amfasha arononera Diko Desani Desani Diko n'umuntu yamfashije kumpostinga kenshi cyane. Arafise uruhara bayasimbuza uruhara rwo mu mutwe, arafise uruhare mu iterambere ryanje. Ndabashimiye mwese aba promoter mwese mwaje ngaha. Ndashimiye umunyamakuru Ami Pro MC de la Capitale cyangwa MC de la Burundi. Ami Pro ndagushimiye cyane. Abantu bose muri ngaha abakinyi bafamba abakomedi, ariko no komedi nakutumiye muremure agenda nk'abakobwa Yasoni ntawe nabonye yaje no bamuhaye umwanya ngira reba baramuha Yasoni karibu cyane. Rero kubw'ivyo kandi kubishisha amajambo kugira ngo mukanya nibaza ko inyuma ya komedi ya Yasoni turaba sinema canke tuyirabe canke Yasoni akore inyuma yo kuraba sinema. Ndashimiye umunyamakuru muri Heritage TV afise n'ikinyamakuru Royal, ni Royal kiya nyamakuru cyako ko citirangwa n'inzoga afise ikinyamakuru citwa Royal cyangwa gisoma nabi ko je nabonye Royal ngira ni Royal, abakunzi ba Royal ndashimiye rero na bagaga Grace dukinana, wakoze kuza ngaha. Abaririmbyi mwadutaramishije mwakoze kuza ngaha. Nibaza ko ntarundi mwanya nza kuronka yo kuvuga byinshi, ariko rero ko batari banzi Jenny yitwa CEO wa G5 Production. Ni CEO Jenny CEO wa G5 Production. Kandi saga mu makani jiye kuva niga mu wa mbere ijya jeba banyigije ko yitwa che, nta munsi numwe nigeze numva yitwa ngo se, ariko mecha numva ngo CEO. Ni CEO wa G5 Production. Nubahiriza mwarimu yanyigishe kuva mu wa mbere anyigisha ijya ko yitwa che, ijya yinda avuga ko yitwa ni yinda nyigisha ko yitwa O. Ibyo bya CEO yitwa murakoze Imana yahizagiye.